tuzoriha miliyaridi 80 muga n'umwaka uzahera tuzoriha miliyaridi 80 zazindi amajana abiri ntizigira zivaho ahubwo ziraduka kugira ngo none uzomenya gute ko rishe cyane batayarishe ibyo byose ndabizi ubu nanje ndi mukuba rindira gumanika kandi ndasabye abashinga bateka muri commission finance mushirire kabisa mushirire ivy'igihugu bitereza ku igihugu ivy'igihugu none tubajije tuti patrimoine de l'État iri hehe mbwira uburundi bufise patrimoine ifise valeur de combien hari numwe abizi n'imiduga mufise ntayo muzi imiduga leta ifise ntayintizwi ndababwije ukuri nta muntu yivye umuduga wa leta akawujana ntibigunduwe vuba. Reka nsubire ndabaramutse n'abahe n'ikaze mwese banywanyi bacu mubana natwe makuru y'ibiganiro biba bivugwa irya rino tubashikiriza kuri no bonesha kure yacu kandi yanyu ICTV umwanya w'amakuru agezweho amakuru yo kuri no genekerezo rya 30 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'2023 makuru haribuze kugaruka kuyavugwa muri politike no mu utekano marano makuru tugira tugaruke kwifungwa rya General Alain Guillaume Bunyoni ico apfa na perezida Ndayishimiye ariko ngivyo si mu Burundi honyene vyabaye kuko Sylvestre Ntibantunganya yagize ico avuga kwifungwa rya General Alain Guillaume Bunyoni no kutumvikana kwabaye hagati y'umukuru w'igihugu na Alain Guillaume Bunyoni ariko nanone muri hano makuru turafise ivyo perezida Ndayishimiye yatangaje kubiba igihugu. Perezida Ndayishimiye ari amajambo ahambaye cane yashikirije nayo turaza kuyagaruka ko muri hano makuru tumukurikire twumve ico yavuze aho avuga ko hari abantu biba igihugu mbere bakiba n'imiduga y'igihugu kuko ngo imiduga y'igihugu gifise ntizwe abo perezida Ndayishimiye agaruka ko ni bande muraza kuvyumva muri ano makuru twabiteguye mu ntango zayo. Muri hano makuru turaza kubabwira kubiriko birabera mu mugambwe seneri wa Agathon Rwasa icuka sikiza mu ndongozi z'umugambwe uzubwa mbere mu yitavuga rumwe n'ubutegetsi Agathon Rwasa hakaba hari abanywanyi 11 b'uyo mugambwe yirukanye abo bakaba bari no mu ndongozi z'uyo mugambwe turaza kugaruka kuri abo birukanywe mu mugambwe seneri ndetse nico boba bazize. Izo ni ingingo nkuru ariko mukanya turaza tuyaramvura turaza no kubahidonido ku zindi nkuru zigiye zitandukanye ziba ziriko ziravugwa nizere ko wafyonze kuri subscribe canke s'abone kuri wowe ukoresha YouTube y'igifaransa nimba utarafyonda ko ubikora kugira urashikirwa n'amakuru n'ibiganiro mwene nk'ibi dushikiriza umunota ku yundi. Ano makuru yacu katuyatangurire kuri no nkuru ivyavuzwe n'umukuru w'igihugu Perezida Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu c'u Burundi General Neva nkuko babimutazira abandanya kugabisha abantu bagize ingendo kwiba no kunyuruza amatungo y'igihugu. Mukuru w'igihugu havuga ko leta ubwayo ntizi igitigiri c'amamodokari itunze ari naco gituma zimwe mu modokari za leta zinyuruzwa ntibimenyekane. Avuga kandi ko Istebu atacimaze kuko itigera ikora ico ijejwe. Ibindi vyinshi cane vyavuzwe n'umukuru w'igihugu Ndayishimiye Evariste katubanze tubikurikire duhejeje kuvyumva ndaza nkubwira n'izindi nkuru zivugwa kuri Bunyoni ndetse n'ibivugwa mu mugambwe CNL n'andi makuru yose twabateguriye kurikira perezida Ndayishimiye. Tuzoriha miliyaridi 80 muga n'umwaka uzahera tuzoriha miliyaridi 80 zazindi amajana abiri ntizigira zivaho ahubwo ziraduka kugira ngo none uzomenya gute ko rishe cyane batayarishe ibyo byose ndabizi ubu nanje ndi mukuba rindira gumanika kandi ndasabye abashinga bateka muri commission finance mushirire kabisa mushirire ivy'igihugu bitereza ku igihugu ivy'igihugu none tubajije tuti patrimoine de l'État iri hehe
mbwira Uburundi bufise patrimoine ifise valeur de combien hari numwe abizi n'imiduga mufise ntayo muzi imiduga leta ifise ntayintizwi ndababwije ukuri nta muntu yivye umuduga wa leta akawujana ntibigunduwe vuba ari abantu nkawe yarazi kutazomenyekana gufata umuduga wa leta ugatwara iyumvire ntituzi n'imiduga dufise twomenya amaordinateur dufise uzubona muri bije imisi yose uti informatique ordinateur none uguze ordinateur umwaka none umwaka uzocugura yindi mugabo muri bije kirazira ibi bigumako niko bimeze finance barakubwira niko bimeze ayagumako kabaza none iki cyakozwe cyarakozwe vi kubera kuko uvuga ngo bije biracaducanga kubera iki manjema hahandi triangle bazaho ubu rero duhindukire republika bisigura res publica le bien public ibintu bya bene gihugu ni republika bakubwira rero kugera republika ni gutunganya bya bindi bya bene gihugu ku neza yabo no kuvuga baravuga ngo president de la republique acagira ibisata bimufashe bose bakora cyenda ziko Burundi demire karante mwumva twoshikayo twumvikana twese twoca tuva hasi demire karante twoshikayo jovudi uno munsi twoharura ivyo dufise gusa binyegeje mwoza mubona uno munsi turi muri 2030 uno munsi inge buca mubibona inyuma y'imisi 10 muzobibona itunga ry'Uburundi muzoshobora kuribona neza gutya uno munsi twokontorora abantu bashaka kubwira ngo bavuze ngo bagwaye kwashibangana gute malnutrition tena sa rumva mu isoko umuntu wese afise umwana ubuzaga gwaye kwashi mu misa abantu bose kwashi ugakubera yistable ari 0 umhaririza nambanze buye no mubaza no twari rya estate no mwaka tuzokwimbura ibiharage bingana iki na serie mugabo mu ma professor yose harimo abantu bajejwe statistique mu ministeri z'abari bajejwe statistique nta mwanya babifitiye mugama hera baguma bahembwa none muvugisha ukuri uwo mwaka ubu impeshi twimbuye ibiharage bingana gute tuzokwimbura bingana gute none gufata tukavuga uti hari imwe sirifasi ngana uko none amezi angana niki turimwe ku buryo bikunanira kupima uti amahegitare yarimwe y'ibiharage angana uku ni ukuvuga estimation ibiharage zo kwimbuka bingana uku abarundi bakeneye ibiharage bingana uku mu mwaka ivyo bintu bigoye amajahe wize statistic ivyo bintu biragoye kumenya uti mu mwaka abarundi bakeneye ibigori bingana iki ibiharage bingana iki umuceri ungana iki ibiraya bingana iki ivyo binaniranira amajahe kubera iki nta mwanya tubifitiye istable ndabwije ukuri nayo nyene niyo kuranduka igasubira guterwa gushasha kiretse muhindutse hano abaza nti imiserege tumaze guca kuva rutanguye kampanye jedi umunsi wa kano hariwe environnement tumaze guca ibirometero bingahe vy'imiserege ntibazi namba hano abaza nti ubushaka mu abakozi ba leta bose ingene bangana nta system yari gutagura kubamenya kugira icimenya na masse salariale icimenya ibintu prevision system yari kubikora ivyo ni never zoja kubikora nabwiye abasendikaliste barabakuriye retenebe bavuze ngo urumva ngo twebwe politique salariale nta na kimwe urumva twebwe murabona ingene bimeze cyarabwira none mushako never ari wazoza kubikora ko politique salariale muyizi ko muyizi le principe buzizi nyereka document mwazanye dufwe tuyikorije never ni wazoza kubikora bose barindira ko ngo leta nibidukorere wewe ni uri leta nyene none ugomba uza kubikora kwizira ryawe ninde ntagire uzosubira kurira ndaba ari kinebwe
narababwiye yuko cyajya amahera yo kugira regularisation muri politique salariale batanyeretse ku buryo ngiye nko mu Ruyigi duhuye n'umufonctionnaire ndamubaza nti wowe leta igufitiye angahe ayizo kwishura mu myaka 10 nangahe ntibambwire je bushaka ibiharuye mukaza leta ntiyatugiriye ibi urazi ngene ivyo nabiravye reka ndababwire kandi je mwamuvuga ngo ndiko ndabagaya mugabo nababwiye ntimenya niyo ninegura jewe narabaravye sanga leta ntimuzi carica leta tuyisavye nigiribi leta nigiribi iyo leta iramaja kwari wewe nyene warujeje kubikora cyasanga kujya Burundi turi umuryango umwe ufise se barundi abarundi twacatse guca twifata nk'abana bakiri haziko umwana akiri haziko papa kandi we ntuheruka kudusohokana uradusohokana papa erega ntiduheruka kurya inyama uratugurira inyama ntibagira bamenya ko papa kenye abana ntibigira bamenya ko ari ikintu conanira papa bose baguma papa mbewe kudaheruka kutugirira iki papa yakuntu wari uzotugurira impuzu ntibigira bavuga ngo be papa maheru yakura he wewe ko iyo tugusavye ikintu wamucuduha abana ni bakavuga papa natwe rero tuzi abafonctionnaire bose bazi hariho undi mu papa yitwa leta agenda kubikora akatuzanira impuzu akatuzanira aho tuba undi mugabo twe twiyicariye gutya abana haziko niko tumeze ntiduharire kandi mucavuga ngo ndabagaye tumeze nk'abana batarava ku momba ari kwasa nitwifate nk'abana basohotse kuko umuhungu iyo asohotse akava kwase ntasubira kuvuga ngo papa ngo utaheruka kusohokana kandi agoma ari papa nitumere nk'abo bana duce tubira ko ari twebwe papa ashaje tuza turamwanteretena kuko iyo leta muriko muravuga n'existe pas narabivuze muca muvuga ngo natukanye ngo nagaye leta je nabwiye nti leta imeze nk'umwana ataramenya ubwenge afise umurepresenta amuvugira uwo murepresenta rero iyo ashatse kurya uwo mwana aramurya kuko umwana ntazi ivyo ari byo nico gituma uyu mwana akuze afise uburenganzira bwo kuraba kontra yasinyiwe n'uwamuserukira leta nayo rero umenye mwebwe muraba representa ba leta mwebwe nyene ni mwebwe mwajisa ono do leta nukuvuga yuko mwebwe nimwe muyatumweretena nimwe muzanira iyo leta muricaye ngo leta tugirira ibi ngo duhibi ngo leta duhibi ko ari mwebwe nyene mubizana ubu rero ndabibabwira kuko mwace mvuga ngo leta ndayigize umwana aganda babwira igihugu ntikibicana igihugu ntigipfakara ntikiba imfuvyi ngaraganda babwire yuko abarepresenta bashobora kuba abarepresenta b'ibigaba ukazona rero yo haje mu representa wewe akanura arepresenta wa wundi barabrema yavuga bagira gorora ivyo uwundi yari yaragoramitse ngo no ngo continuité de l'état ngo continuité de l'état kwa ubu rero wa mwana ataraza ubwenge yarose umurepresenta azi ubwenge ashobora kuza kugira amakontra neza none Perezida Kuru Supreme iyo umwana umurepresenta we yakoze nabi kontra iremekwa umwana aciye ubwenge avuga ati no hajya bampenze rero ubu shaka yuko tuba representa de l'État rero dukanura turepresenta valablement l'État igihugu tukirepresente hamwe koko umwe wese yumva mu mutwe ko ari ko arakorera ico gihugu neza ugacuvuga rero ngurumva ko ministre wa energie mine yari yarasinye iyi kontra mbi iyi b'igihugu pour raison de continuité de l'État reka badanye batwiba ubu butare sha ivyo birabaho Jera ndakubwira nti pour l'honneur de la nation je vais sauver la nation ushaka kuramburanya nawe azobira igitwengeje abo bantera ko ubwoba ngo bazongirira nabi nagiye mpora n'umwe mu babaserukira ndamwereka neza ingene ubusuma bwagenze acambwira ngo ndabitegereye ngo mbwira rero ngo none umuti nuwe ndamwereka umuti ati ndanyuzwe camvuga tucaruva tuti
rero wewe tuma biwawe nanjye ntuma biwanje, bicare rero tugarukane ibintu mu buryo ngoko mubanza kuzana burya butare mwatwivye, dushire ngaha twumvikane ingene tugaburane, naho nyene n'umutima mwiza wacu kuko uri umusuma barakubita mugabo ntaco. Niba buzi ko hariho amahera washizemwo uyaduharurira hamwe, hanyuma tubwire tuti amahera yawe ngibi bijanye nayo, natwe ivyacu ngibi. Uhaririye ukavuga ngo wakuyemwo zero, dufise amatoni 450 yagira shoke, reka natwe dushore turabe ko dukuramwo zero. Kandi utemeye kuzana bijya tinora pado suite nta konti izobaho, ntizobaho, c'est fini, azoca ataha. Nabanze yemera ivyo yatwivye abazazana avuze ko yakuyeyo zero, sawa, taha rero natwe reka dushore zitoni 450 turabe ko atakirimwo. Niba ari zero noneho kugaruka gukora iki hari zero, ko ari zero uruhiriye. Iyo ni umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Wewe ivyo umukuru w'igihugu avuga wo bivuga ko ikija muri commentaire maze utwandikire utubwire. Haravuzwe vyinshi inyuma y'ifungwa rya General Guillaume Bunyoni, mu kutumvikana kwabaye hagati ya Bunyoni na Evariste Ndayishimiye, aho benshi bagiye bavuga ko ari umutego perezida yisanzemwo, ariko nanone ngo yoba yarawushizwemwo n'uwo yasubiriye Pierre Nkurunziza, ngo kuko yamuhaye kugena mu mabanga abantu biboneka ko batazokumvikana. Ariko nanone Sylvestre Ntibantunganya avuga ko General Guillaume Bunyoni na General Kayumba Nyamwasa wo mu Rwanda ngo bahuje ibibazo bimwe. Wahoze ari umukuru w'igihugu c'u Burundi Sylvestre Ntibantunganya mu kiganiro aheruka guha ikinyamakuru Primo Media Rwanda asigura ko itabwa muri yompi rya General Guillaume Bunyoni ari ibisanzwe, akavuga kandi ko no mu gihugu c'u Rwanda habaye inkuru isa nk'iyo igihe wari mu ntwazangabo zo hejuru mu gisirikare c'u Rwanda General Kayumba Nyamwasa yahunga igihe yariko ahirwa kugira apfungwe. Ntibantunganya yagize ati aho ntutangare mu buzima bwa politike ni ibintu bisanzwe. Mu Rwanda Kayumba Nyamwasa ari hehe? Ndamuzi ahangaha, yazanye n'umukuru w'igihugu ahagarariye igisirikare c'u Rwanda, ni ukuvuga ko yari umuntu yari hafi y'umukuru w'igihugu. Ubu ari hehe? Sylvestre Ntibantunganya yavuze kandi ko mu buzima bwa politike hariho igihe kigera abantu ntibumvikane. Kuri Bunyoni ngo ashobora kuba azira kuba atakoresheje neza ubutunzi bw'igihugu canke akaba yashaka gukura ku butegetsi Perezida Varisito Ndayishimiye. Kayumba Nyamwasa we yahunze igihugu afise ipete rya Lieutenant General maze yakwa abamugendanira bivuye ku rwego rw'ubutungane rwa gisirikare, aho rwamuciriye gupfungwa imyaka 25 atahari mu mwaka w'ibihumbi 2011. Akaba yagirijwe ivyaha vyo gushiraho umuhari w'iterabwoba, gutoroka igisirikare hamwe no kubiba amacakubiri mu gihugu. Nyamwasa akaba mu buhungiro. Ariko nanone wahora ari umushikiranganji wa mbere Guillaume Bunyoni nawe yagirizwa ivyaha bija kumera nk'ivyo, ariko Bunyoni we avuga ko yagirizwa ko yagararije ingingo z'umukuru w'igihugu no kuba yarakoresheje nabi itunga ry'igihugu. Ariko ibindi bitagiye bikunda kuvugwa cane ngo nuko yoba yarafise umugambi wo gutembagaza Perezida Ndayishimiye. Hari n'amakuru yagiye avugwa ko Bunyoni yoba yarashinze ikiroberi. Ico kiroberi ngo kikaba gikorera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Haravuzwe vyinshi cane ku birabana n'ivyo Bunyoni
ku birabana n'ivyo Bunyoni yagirizwa, ariko ivyo vyose ababikurikiranira hafi canke abandi bihweza ivy'ubutungane n'agateka ka zinamuntu bakavuga ko Bunyoni ivyo yagirizwa ari ukunyinyurana ndetse no gusharikana hagati y'abasangiye igihugu, ngo kuko Bunyoni ivyaha akoze ni vyinshi ubu yoba ariko arabazwa ibirabana no gusinzikaza kiremwa muntu no guhohotera agateka ka zinamuntu, cane cane ivyaha vyakozwe mu kiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza kitari cemewe n'amategeko. Gutyo rero ngo ababipfa n'ababisangiye, ngo abo bategetsi bariko barahangana ngo bapfa ubutegetsi, ngo ntabwo bariko baragwana ku neza y'abanyagihugu nk'uko bamwe mu bihweza ivya politike y'u Burundi n'abakurikirana ivy'agateka ka zinamuntu bagiye bakunda gusaba ko Bunyoni yobazwa ivyaha yakoze vy'ukuri, ntabazwe gusa ibirabana n'ivyo yakoreye abo basangiye ubutegetsi, ahubwo akabazwa ivyo yakoreye abarundi muri rusange. Tuve kwa Bunyoni n'ivyavuzwe na Sylvestre Ntibantunganya, tugaruke ku banywanyi ba seneri 11 bahagaritswe, abo akaba bari mu biro bikuru vy'umugambwe icukasi ciza muri uyo mugambwe w'inyankamugayo. Seneri yahagaritse mu biro bikuru vy'uwo mugambwe abantu 11 bamaze igihe batangaza ko batemera ivyavuye mu makoraniro aheruka kuba. Umugambwe seneri urongowe n'umushingamateka Agathon Rwasa waraye uhagaritse abantu 11 bahora mu biro bikuru vy'uyo mugambwe, ariko bamaze iminsi batangaza ko batemera ivyavuye mu makoraniro adasanzwe abiri aheruka kuba mu kwezi kwa Ndamukiza 2023. Umugambwe seneri ukagiriza uwo mudugwi w'abo banywanyi urwiriyemwo ahanini abashingamateka batowe mw'uwo mugambwe amakosa menshi wakoze, harimwo kuba baranse kwisigura ku vyo bagirizwa n'umugambwe. Nk'uko tubisoma mu nyandiko zateweko umukono kuri uwa gatatu n'umukuru w'umugambwe seneri Agathon Rwasa, abo bantu 11 bahora mu biro bikuru vy'umugambwe bagirijwe ivyaha bikurikira: ngo kuba babona ko ari bo bofata ingingo kw'izina ry'umugambwe, kuba batigeze batanga ivyemezo vy'ibikorwa baranguye nk'uko amategeko y'uwo mugambwe abitegekanya, barandikiwe amakete hasaba gusigura ivyo bagirizwa nk'uko babisabwe n'umugambwe, ariko ngo ntibabikoze. Amazina y'abo bahagaritswe mu rwego rukuru rw'umugambwe seneri agizwe ahanini n'abashingamateka b'uyo mugambwe, abo ni Nestor Girukwishaka, umushingamateka Perate Niyonkuru, umushingamateka Bernard Ndayisenga, umushingamateka Terence Manirambona, umushingamateka Felix Mpozeriniga, umushingamateka Leopold Hakizimana, umushingamateka Marie Immaculée Ntacobankiza, umushingamateka Godebert Hatungimana, umushingamateka Jean Berkimansi Mbanye, umushingamateka Zeno Bigirimana hamwe na Keti Kezimana asanzwe iki gihe ari mu nama nshingamateka ya Afrika y'ubuseruko EAR. Ayo ni hamwe mu makuru yavugwa muri seneri. Ivyo rero bikaba bivugwa mu gihe bamwe bavuga ko hoba hari abantu binyegeje inyuma y'indyane ziriko ziravugwa muri seneri kugira baburabuze ibikorwa vy'uyo mugambwe, kandi ngo uyo mugambwe ukaba nawe nyene wagirizwa ngo kuba hari bamwe mu ndongozi
zidakurikiza amategeko. Ni vyinshi biba vyagiye biratangazwa, ariko twico dukora turavyegeranya tukabibashikiriza midonido mukabikurikira ingingo imwe imwe ukwayo. Ndakengurutse cane rero kuri mwese mukurikira amakuru n'ibiganiro vyacu, turaza kubashikiriza izindi nkuru mu kanya, cane cane turaza gushimika ku nkuru zirabana n'umutekano, aho hari imbonerakure yishwe kandi ngo ikaba yishwe iri mu gikorwa co gukizura. Ayo mbonerakure ngo iba yishwe n'abapolisi, turaza kubigarukako muri ano makuru, ndetse n'ibirabana n'umugwi w'abaroberi wa Red Tabara woba uri mu kibira, uko imigwano yifashe ndetse n'ibindi vyinshi turaza kubigarukako. Hari n'izindi nkuru zivuga muri politike n'ibindi vyose muraza kugenda muvyumva. Wewe ico utegerezwa gukora ni ukuba warafyonze kuri subscribe, mu kanya turaza tubashikiriza n'izindi nkuru zitandukanye.